Hello everybody, amakuru y'imisi murakomeye. Inyuma y'imisi amajana 540 ata video dusohora, inyuma y'umwaka umwe n'amezi 6 turiko turitegura twiyubaka, dusubira twongera ko ubumenyi, dusubira twongera ko ama strategy mashasha ku bwanyu no ku bwanje. So ubu rero nagarutse. Icambere na mbere kwanza shimire abantu mwese mwagenda munyandikira mumbwira ati video zawe turazikumbuye, kubera kutagikora video wagiye he, bimeze gute, uraze ngene watinspira. Mwebwe mwese mugira s'abonner, mwebwe mwese mwagiye mushira ko like, mwebwe mwese mwagiye mu partage izo video kugira dushobore gushikira abantu benshi batandukanye, mwebwe mwese mwashoboye kwa mushigikira chaîne ya Be The Change. Nagomba ndabamenyeshe ko byukuri mwarakoze cyane by'inkora mutima, mwaranyerese yuko igikorwa nakora ni cyari imfa gusa, ahubwo hari abantu cyari gifitiye akamaro. Nagarutse n'izina rishasha Hamza. Tugiye gukora gute? Ubu tugiye gukora mu mici 3, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine. Video imwe izoza irashikirizwa kuwa mbere, ariyo twise Monday Motivational. Ni video izo bifise intumbero imwe yonyene, kukumotiva, kukubooster, kugutera intege, kwibutsa, kukuvyura, hamutangura indwi yawe uri en forme. Hama mercredi toshe gufata iyo place ya mercredi juste kwihebera umunsi w'abantu bakunda amafaranga, businessman, how to build your company, ningene ushaka gukrea marché. Tutahure neza yuko kugira carte de visite canke kuba ufise agreement ya ADB canke kuba ufise site web nibisigura kuri entrepreneur. Ahubwo umu entrepreneur hari ama skills akomeye canke ukenera gushira mu buzima bwawe, gushira muri wewe, hari ama habitude, hari ama état d'esprit ukeneye kwakira kugira ushobore gupersa muri monde entrepreneurship. Monde entrepreneurship ni monde yaguse ku buryo umuntu wese aba yumva yo ivuga uko yishakiye, mais en même temps kandi ni monde isaba ingomezi, ukwihangana no gukora cyane kugira ushobore gushika ku ntumbero wifuza gushikako. Ku munsi wa vendredi, umunsi wa vendredi ni umunsi nateguye ikiganiro citwa Le Secret. Ico kiganiro cyiswe Le Secret kubw'impamvu imwe, natahuye yuko apare iyi monde physique tubona ariyo monde spirituel. Rero monde spirituel abantu bose bagiye barayivuga gutandukanye. Je nakuze numvise ikintu kiri spiritual, nabona ko ari ibintu vy'amadini wa Kristo, musulman, buddhiste tout ça. Mais nasanze no muri physique quantique, même no aba bantu bigisha ku vy'amasigne astrologique, il y a des méthodes, il y a des choses umuntu ashobora gupratika zigahindura ubuzima bwiwe, canke zikamushikana kuri resite yifuza gushikako. Rero iyo podcast izo ziraba chaque vendredi, tuzogenda turiga kuri pouvoir y'ivyumviro byacu, pouvoir ya spiritual yacu, pouvoir y'inyifato, pouvoir meme n'iyimvugo. Bijya vyose tora tumva ama église bavuga ati ngo atura ajya ama prière, ibitora tubona vy'aba buddhiste ku medita, ibitora tumva vya visualisation, ibitora tumva ngo affirmation positive. Tout ça bigira impact nyabaki mu buzima bw'umuntu, kuko umuntu twakuze batubwira ati work hard, umuntu ashaka gukora cyane, mugabo mu gihe ton esprit iri futi, ton esprit dafise ya pensée positive, ton esprit mu gihe dafise icyerekezo, peu importe ivyo ukora wisanga uko urasubira hahandi nyene. That's why wisanga abantu bamwe turi mu buzima tutifuza kubamwo, pas parce que tutigeze dushiramo za ntege zitushikana kuri bwa buzima, ahubwo parce que nitwigeze tumenya how to control our mind kugira dushobore gukontrola n'ubuzima bwacu. Abandi bashimiye mubwiye mwese mugiye kunkurikirana muri iyi minsi.